Ikiganiro kidasanzwe kizoremeshwa n'abagize urwego nshingwabikorwa rwa Reta y'u Burundi. Abagize urwego nshingwabikorwa rwa Reta y'u Burundi bazoremesha ikiganiro ku nsamirizi zose zisamiranira mu gihugu cacu no kumbonesha kure zose zahani iwacu mu Burundi nyene ku munsi wa kane igenekerezo rya 11 Ruheshi uno mwaka kuva isaha 3 z'igitondo gushika isaha 7 z'umuhingamo ku kibuga c'umupira w'amaguru Ingoma kiri ku murwa mukuru w'intara ya Gitega. Bazokwishura ku bibazo by'abamenyesha makuru n'abandi bene gihugu bazoba bishikiye kuri stade Ingoma. Eka n'abazoshaka kubaza bakoresheje imihora ya telefone bazokwakirwa. Nimucikwe nako karyo keza ko kuganira n'abashikiranganji mugasabwa kuba mwamaze kwinjira mu kibuga imbere y'isaha 2 z'igitondo. Tegura neza rero ibibazo muzobaza bubahwa vyerekeye ubuzima bw'igihugu. Icitondegwa abene gihugu babaza ibibazo basabwa kubaza ibibazo rusangi atari ibibazo biberekeye gusa kuko abafise ingorane bisangije hariho umugwi w'abahanuzi mu biro vyanye n'icubahiro umukuru w'igihugu uzobakira ubumvirize. Abazobaza ibibazo baciye ku muhora wa Onamob canke amatelefone yo mu nzu ni ku buntu. Muzokwakura kuri telefone nimero 77 amajana 719 amajana 467 canke kuri 77 amajana 719 amajana 468.